Haleluya. Nkuko babivuze kandi uko bayijeje kunsengera nitwa Remisengi yumva nkaba ndiko muri uno mwanya nkorera ibikorwa vy'Imana hariya mwitenga. Amen. Ndanezerewe cyane kuronka uno mwanya. Ni vy'igiciro kandi sindabifata ibisanzwe. Igihe mpawe umwanya nk'uyu kugira ngo nshobore gusangira n'abera abantu Imana yatoranije ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero nk'uko tubizi ni igikoresho gihambaye cyane kidufasha gutunganya ibikorwa byose bigenda mu ishengero. N'ingene umukristo n'ingene ishengero ritegerezwa kubaho. Iri ni ijwi ry'Imana ryashizwe mu nyandiko. Iyo tukeneye kumva ijwi ry'Imana nsoma inyandiko y'Imana nkakorana n'Imana nshizemwe ijwi kugira ngo mwumve icyo Imana ivuga. Amen. Ndagomba turabe amajambo ahambaye cyane Imana yashize ku mutima wanje aboneka muri Zaburi, nkuko kumbure abadufasha igikorwa cyo guprojecta ngira ngo baba bamaze kubishiraho inyuma yanje. Ndagomba turabe Zaburi ya 51. Ni Zaburi ijambo ry'Imana twahawe ejo turi mu masengesho. Dusome, nibaza ko mwamaze kugerayo. Ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 12, ariko nkeneye ko dusoma umurongo wa 11 na 12. Havuga ngo iki? Havuga ngo yari Dawidi avuga ngo ntunte kure yo mu nyonga zawe, ntunkure ko mpemu wawe yera, unkomorere umunezero w'agakiza kawe, unshiremwo umutima mwiza wo kukubaha. Amen. Amajambo ari mu rukurikirane bw'ubuzima buhambaye cyane Dawidi yabayemwo. Usomye harya hejuru hari amajambo agomba kwintroduce no kuvuga aya majambo yazanana. Havuga ngo iyi Zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi. Ni Zaburi ya Dawidi yanditse hamwe umuvugishwa n'Imana Natani yaza kuri we Dawidi amaze gusambana na Betisheba. Ibi rero aya majambo no kukwihana kwa Dawidi vyantwaye mu buzima bwa Dawidi. Byantwaye mu buzima bwa Dawidi. Ikibazo rero nibaza tubazanya twese tuti mbega uyu Dawidi avugwa muri Bibiliya ninde? Twisunze amajambo aboneka mu cete mu gitabo ca mbere ca Samuel gice ca 16 umurongo wa 11 gushika ku 10 kuva ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 22. Igitabo ca mbere ca Samuel 16 umurongo wa 11 gushika ku 22 haratubwira Dawidi uwari we. Ijambo rya mbere rivuga kuri Dawidi ni jambo rivuga hakomoka ko ari umuhungu wa Isayi. Kandi haravuga ngo yari umucuraranzi. Yari umucuraranzi akomeye cyane. Haravuga ngo yari umuhizi w'inkomezi. Yari umuhizi.
akomeye cyane w'inkomezi. Kandi haravuga ngo yarazi kugwana. Dawidi yarazi kugwana. Kandi haravuga ngo yitonda mu byo avuga, mu byo akanwa kiwe gashikiriza yaritonda. Kandi ikindi kivugwa kuri we havuga ngo uhoraho yari kumwe nawe. Kandi yari umusore w'inzobe, umuhererezi mu muryango, ko yari afise amaso meza, yari umunyakaranga. Kandi ibi byose amaze kubigira, igikorwa ca mbere yahawe, Dawidi yagendaniye Sawuli. Yakuwe mu buzima ajanwa hariya mu bakuru, agendanira Sawuli, kuko igikorwa cyari gihambaye ciwe yatwaza ibirwanishwa bya Sawuli. Mugabo kandi yarafise kuba gikomeye cyane nkuko twabivuze nga haruguru yuko yari umucoranzi. Ibisigo bifashe Sawuli, yafata umurya gusa kavuza ngo Bibiri ivuga ngo Sawuli agaca yoroherwa, kubera Dawidi yari afise ibanga rikomeye cyane, yari umuntu ahambaye. Kandi iyo hariko haravugwa ivyiwe birantangaza cyane. Iri jambo dusomye rivuga ngo ku murongo wa 11 byatubwiye ngo ntune kure yo mu nyonga zawe, ntungure ko mpwemu wawe yera. Uyu murongo urahambaye mu mirongo yose igize izi mbabazi yari karasaba. Urahambaye cyane kubera ko uyu murongo ufatana n'ibihe byose abantu bakoze ibyaha imbere y'Imana. Ikintu gikorwa nuko kugwa iruhande y'Imana ukaja kure. Psychologiquement umukristo yahora yicara ngaho imbere, ejo mukamubona ageze hagati, higeje akabari hari inyuma, hanyuma ikindi gihe agahagarara inyuma, agacaje mu batera inkuru inyuma. Uyu muntu abari karagenda. Imana dufashe cyane, Imana dufashe gose. Tuyibona hehe? Itanguriro 4:14 havuga ivyerekeye Kayini. Kayini Imana imaze kumubwira tuzopfura inyererezi kuba ivyo wakoze, kandi Imana yari yamuburiye, Imana yari yavuganye nawe. Icyaha kibunze ku rugi kandi nta wundi kirondera, kandi ufise ububasha bwo gukinesha. Ariko siko yakoze, akugwa imbere y'Imana. Adamu niko vyagenze. Imana iramubwira ati ibi byose uravyemerewe, ariko imisi yose ni byiza yuko umuntu akwiye kubwira abantu ivyo bemerewe n'ivyo batemerewe, kugira ngo umuntu akwereke yuko agukunda nuko akurikira ivyo wamubwiye yemererwa gukora. Mugabo kandi abafise n'uburenganzira bwo gukora ivyo wamubwiye atemererwa gukora. Urukundo ntirushoboka mu gihe umuntu adashobora kuvuga toya, atahura ivyo umubwiye atabitahura. Mu gihe adashobora kuvuga oya, urukundo ntirubaho. Urukundo rushoboka ku muntu igihe ijambo umubwiye akora, kugira ngo arikore akubaha agakora ico ijambo ry'Imana rivuze cyangwa ico umuntu yamubwiye. Kayini aravyanka aca binyererezi. Umuntu wese akora icyaha, umuntu wese akora icyaha. Murongo wa 11 uvuga ngo, wavuze ngo ntunte kure, dutabwa kure. Dutabwa kure, tubona umengo barahagaze, tukabona umengo baragenda neza nkuko bafise n'imvugo nziza, mugabo mu mitima yabo baba bari kure y'Imana. Mu mitima yacu mu gihe ducumura, mu gihe tugendera mu vyaha, mu gihe dukora ivyaha, tuba turi kure y'Imana. Kandi namye niyumvira muno minsi turi mu bihe vyiza byo kwibuka umuhisi
umukuru w'igihugu cacu, hari ijambo yakunda kuvuga, avuze ibintu byose agaca avuga ngo Imana niyo cabona. Imana niyo cabona c'ivyo tuvuga, c'ivyo ingene tugenda, ingene tubayeho ubuzima bwacu bwa misi yose. Singene turirimba, singene tuvuga ubutumwa, singene twitanga mu bikorwa, ariko ubona agasesa mu mitima yacu ni Imana. Imana niyo cabona. Imana niyo cabona kuri mukuri mu bikorwa uri kurakora. Imana niyo cabona c'imitima yacu n'ubugingo bwacu ingene tubayeho. Imana yacu niyo cabona. Noshima ko iyo ngendo twoyivuga tugahagarara imbere y'abantu, jewe ndubaha Imana, Imana niyo cabona, kuko niyibona mu mitima yacu. Umuntu wese akora icyaha atererwa kure. Kure y'iki? Kure y'Imana. Karakoma induru ati ntunde kure yawe, naho nakoze ivyo, naho nishe, naho nasambanye, ntunde kure yawe Mana. Kuba kure y'Imana ni icago gikomeye. Ugendana ingorane mu mutima wawe, ugendana ubwoba mu mutima wawe, kuko ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu. Imana niyo cabona. Uyihamagara ukavuga ati Mana, umutima wanje urawuzi, ni wowe cabona. Imana dufashe cyane. Imana dufashe gose. Yeremiya igice c'indwi umurongo wa 15 havuga Imana iri kirabwira Abisirayeli yuko izobashibura, izobirukana kubera ivyaha byo gusenga ibigirwamana bagiyemwo, bamugoreyemwo. Imana iravuga ati nzobashibura. Bwira Abisirayeli yuko Imana izobirukana. Nagomba turabire hamwe ibintu bitanu bihambaye cyane vyerekana ingene Imana yagendanye na Dawidi. Ingene Imana yagendanye na Dawidi. Icambere nico gituma sinzi mugabo, nico gituma umwana wese avutse mumenye ko Imana imufitiye umugambi. Imana ifite umugambi umwana wese avutse. Umwana aje mw'isi, Imana ifite umugambi. Shobora kuvuka mu bana benshi, mugabo ifite umugambi. Imana yaramutoranije. Imana dufashe cyane. Dawidi yavukana n'abahungu benshi, ari ikintu cambere kigaragaza ikintu gihambaye Imana yakoreye Dawidi, nuko yamutoranije muri bene se, kandi ikamutoranya mu buryo buhambaye cyane. Basore bagororotse, abasore bize mu makaminuza akomakomeye, gushika naho bari baramwibagiye, ntibari bazi ko ari umwana wo muri urwo rugo, ariko Imana yari imuzi ko imufitiye umugambi. Haleluya. Gutoranywa n'Imana, kandi ivyo natwe twese byaratubayeko. Imana yaragutoranije, ni ikintu gikomeye cyane Imana yakoze kuri Dawidi. Kigira kabiri tubona cabaye kuri Dawidi, ningene Imana yamuhaye gutsinda Goliyati, ariko aragwanira izina ry'Uhoraho, ariko aragwanira ku Imana y'Abisirayeli igaragara mu Bifilisitiya. Imana yaramugwaniye kandi aratsinda urugamba. Imana n'igitangaza, Imana irahambaye. Imana yaramukingiye Sawuli gushika naho ahungira mu Bafilisitiya, aza kubayo, agenda mu banyamahanga, ava mu gihugu cabo, kubera ko Sawuli yamuhiga ngo amwice. Ariko Imana iramuzigama, Imana iramurinda, Imana iramurinda. Harageze n'igihe kubwo guhunga aratandukana n'abagore biwe, aragenda. Ariko kandi Imana iramukorera ibitangaza, aragaruka asanga haje
abagwanyi bava muri ajya moko ari muri ijya micungararo baratwara abantu bose n'abagore biwe barabatwara. Na Abigayili yaramaze kuba umugore wiwe, Abigayili wo kwa Nabali, bose bari batwawe. Ariko Imana bageze mu bugaragwa ngo babone umunyegiputa, basanga arashonje. Dawidi aravuga ati oya abanza bumugaburire tumubaze neza amakuru abantu aho baciye, abo bagasoda baciye. Aragenda aragarura ibintu byose. Imana idufashe cyane. Yabonye ikiganza c'Imana mu ntambara, siwe yagwana, Imana niyo yamugwanira, kandi ivyo byose byabaye ibintu bizima. Imana imuha icubahiro cyo kuba umwami, imugira umwami. Kandi kugira ngo Dawidi ashikire kuba umwami, burya habaye ibintu bikomeye cyane. Imana yahinduye amateka, yahinduye amateka kubera ko ntushobora kuvukira kwa Yesayi ngo uce uhinduka umwami. Abategerezwa kuba abami bategerezwa kuba mu muryango wande wa Sawuli. Imana ihindura amateka kuri uyu muntu, ifata ubwami yari yarahaye Sawuli ibuha Dawidi. Imaze kubumuha ntivyagarukiye aho, n'abazomukomokako gushika ku mwami wacu Yesu Kristo. Mu nkundire dukomera amashi cyane Imana. Imana ni gitangaza. Kikowa yakoze kuri Dawidi kirahambaye cyane. Ahabwa imiryango ibiri ikomeye. Umuryango wita uravye ingene bagaburanye barabisirayeli, mugabo aha Bibiri ivuga ngo umuryango w'Abisirayeli hamwe na Yuda. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Umviriza, hari akajambo kari hajya munsi. Imana ari gitangaza, ivyo Imana idukura ari gitangaza vraiment. Umviriza ngaha akajambo, hari akajambo kari munsi yaya majambo aboneka mu cete mu gitabo cya kabiri cya Samuel igice cya 12 kugenda ucubibona ibindi ko ndavuga. Havuga ngo iyo biba bike mba naramwongeye n'ibindi. Ivyo namuhaye ni byari byinshi cyane ku buryo adashobora kubyikorera. Mugabo Imana iravuga ngo iyo biba bike mba naramwongeye n'ibindi. Mba naramwongeye n'ibindi. Haleluya. Ibintu birantangaza. Ndiko ndasoma amajambo yarankoze ko cyane. Turacari mu buzima bwa Dawidi. Haleluya. Murabona ibyo bintu byose Imana yamuhaye, ni ibintu byinshi cyane. Mugabo mviriza icyakurikiye. Ivyo byose umuntu amaze kubishikako, umuntu amaze kurya agahaga, amaze kubaka amazu, abona yuko atagikwiye kuja ku rugamba nk'abandi. Atangura kugendera hejuru y'ikigwa imuhiriwe, arahaba ibikorwa yakoze. Abandi bari ku rugamba bari ku gikorwa. Imana irafashe cyane. Hanyuma agize gutya abona umukenyezi ariko ariyuhagira. Imana irafashe cyane. Amaso amubonye, murabona ibyo Imana yamukoreye. Ivyo byose abisiga ubusa, ntiyasubira kuvyibuka kubera abonye ubwambure bw'umugore. Umugore atari gwiwe. Ngomba nababwira inkuru z'Abaheti. Nafashe umwanya munini cyane ndiko ndaraba, kuko uyu mugore hamwe n'umugabo wiwe barabaheti. Abaheti nibo ba mbere bari muri ajya moko yabaye hajya ahantu hariho amoko ashika nkuko tubisoma muri Nehemiya 9:8, Ezira 9:1. Haravuga ko hari abanyakanani, hari Abaheti, hari Abaferizi, hari Abanyabusi, hari Abamoni, hari Abamori, hariho Abanyamowabu, hari Abanyegiputa. Ariko kandi Nehemiya 9:8 havuga ngo hariho n'abitwa abagirugashi. Nukuvuga ngo aba Baheti nibo bakiriye Aburahamu amanuka avuye Harani. Yavuye Uri agenda Harani, avi Harani Aburahamu amanuka
i Kanani yakiriwe n'Abaheti, kandi Abaheti babana neza n'Abisirayeli. Imana idufashe cyane, kandi barabagwanye bakomeye gose, bari bahambaye cyane. Hanyuma aba Baheti baba hajya muri iki gihugu, ariko umugabo w'Umuheti yagwananye na Aburahamu, yagwananye n'Abisirayeli, yari ku ruhande rw'Abisirayeli, bari bagiye ku rugamba. Dawidi yari yasigaye. Hanyuma rero amaze gukora icyaha, ikintu cya mbere iminsi yose iyo umuntu akoze ikintu kibi ni kugihakana mu mwanya wa mbere, ukacurondera imigambi yo kugifuka kugira ngo ntikimenyekane. Ubwo buhinga kubera ko biba ari premedite, abantu benshi, abakristo benshi mwishengero, muri kamere mere y'abantu uko niko tumeze. Ati rero burya cya gikorwa twakora, burya ndiyibungenze. Arabimenya ko yibungenze, acaratuma ko umugabo wiwe ati rero wewe ingo teza kubaha Roshefu. Uriya Umuheti araza, aranezerewe cyane, yatumwe ko n'umwami, aranezerewe cyane. Uriya araza, Dawidi ariko aranyegeza icyaciwe. Byari bizwi mu Bisirayeli, umuntu ari ku rugamba ibisigaye byo muhira ntiyaja kuraba, carazira. Nawe ava ku rugamba, urugamba rutararangira ugatumwa ko ibwami, carazira gutaha muhira. Hanyuma rero ku mugoroba akibaza ngo aramugaburira, nta kindi yanamubwiye, ati ni witahire muhira. Ariko aravuga ati none ko turi ku rugamba ndagenda muhira gukora yiki, yirarira ngaho. Baza ati mu gitondo byagenze gute Uriya kuri ngaho? Narinzi ko warayi hariya muri wataka, amategeko avuga uku ndayagendera mwami, ndagukunda sinokora ivyo, ngo nonone urugamba aho rugeze. Hanyuma rero arasubira umugira kabiri, arasubira akora ikintu nk'ico, asubira kandi guhagarara ati sinshobora, ntibikunda. Madufashe cyane. Amaze kubona ko yamunaniye, aca yandika ugwete ashiriye urongoye urugamba. Ubwo gwete rugiye kumwica. Ibi biraba ukagenda utwaye ugwete rugiye kukwica wewe nyene. Biraba abantu barabaye nabi, ugatwara ugwete wewe nyene bagaca kwakira, bakagushira indani. Jewe natwaye ugwete bampamagaye bambwiye ngo ni convocation, ntuze witabe convocation kwa gatanu. Twari babiri, uwarabizi ntiyaje. Jewe rero nk'umukozi w'Imana ndagenda n'ugwete, baranyumviriza bati jahaje indani. Imana ifashe gose, aragenda Uriya ajanye ugwete, aruhereza umukuru abarongoye ku rugamba. Rwavuga ngo mumushira ahantu urugamba rukaze, muce mumusigayo, muce muvayo. Mu yandi majambo rwari rutomoye neza yuko ategerezwa gupfa. Imana ifashe cyane. Uriya l'homme innocent aragenda ajanye ugwete. Dawidi yakoze umuntu Imana yagiriye neza kugira ngo azibire icyaha ciwe. Ni bimwe baca bita ngo ndugure twamugina akamizwe n'ingoma, ndugaye twamugina. Taro secret professionnel, mu buryo bwiza, uburyo diplomatique, uburyo buryoshe cyane, ntawe uzomenya ibyabaye. Ni hagati ya Dawidi n'uwo yarungikiye rutya cete, ubuzima bwe waravuyemo. Imana idufashe cyane. Arapfa, aricwa, kandi ntiyagarukiye ngaho, kubera kwa kwifuza na wa mugore acaramuzana amugira umugore wiwe.
Imana irufashe cyane. Ivyo biraba ngaho. Ntituzi umwanya byamaze. Ntituzi umwanya byamaze. Bibiliya nitubwira umwanya byamaze. Hariko Imana ngo birayibabaza. Imana icituma umusavyi wayo Natani aragenda aramushikira. Ni watumwa kumutama uzumenya ingene uvuga ijambo. Ni watumwa kuri ministre uzumenya ingene uvuga. Ni watumwa ku mwami uzumenya ingene uvuga. Aragenda aramushikira. Kuko yarazwi nk'umukozi w'Imana. Nico gituma abakozi b'Imana dukwiye kugira agasembwa, abantu bakwiye kutumenya yuko twebwe inzira ya Bibiliya n'inzira y'umusaraba niho turiko turaca. Tutivanga, tutaja muri ibi, nituje na muri biriya. Abantu bakatumenya, bakavuga baturiye n'umukozi w'Imana. Maye dufashe cyane. Natani yarazwi, kandi yarazwi na Dawidi ko ari umukozi w'iki w'Imana. Aramushikira ati hari ikibazo mwami. Tega ari umugabo ngaha w'umutunzi. Afise iraro, afise intama nyinshi cyane. Hakaba n'umworo yarafise agatama kamwe. Arabimuha ati yagendewe n'abashitsi. Aca afata ka gatama ka wa mworo. Akaba ari kazana. Akaba ari karya. Umwami Dawidi aca arashangashigwa. Imana waje cyane. Haleluya. Arababara. Dawidi atavuga ngo uwo muntu akwiye kugira iki? Akwiye gupfa. Uwo muntu akwiye gupfa. Erega Bibiliya ntibesha ingero y'icyaha n'urupfu. Ingabire y'Imana ubugingo budashobonerwa muri Kristo Yesu. Uwo muntu akwiye gupfa. Ariko ntibyagarukiye aho. Ivyo gupfa ikintu cyakurikiye nuko Dawidi nyene yaciye yerekana imbabazi ziba mu Mana. Hariya kandi kajambo gakurikira epfo yavuze ati dukurikije ivyagezwe iyo ntama azayirihe zine. Nico gituma umutoza kori yivye abantu imyaka myinshi cyane yabwiye umwami Yesu agakiza kamaze gushika muhiriwe yitwa Zakayo, abo ndagunze bose ndabariha kane. Ikintu watwaye kitari gwawe ukwiye kukiriha incuro zine. Mu vyagezwe mbere havuga ngo waratwaye ikintu cy'umuntu ukirihane n'indishi y'akababaro 1/5 20% uyongereko ati abirihe incuro zine. Hanyuma rero arabwira ati burya ni wewe. Amaze kuvyumva ijambo yavuze Dawidi, nico gituma Dawidi Bibiliya ivuga ngo afise umutima nk'uw'Imana. Yavuze ati nacumuye ku Mana, ivyo nari naragize amabanga byose biramenyekanye. Mwe dufashe cyane. Acaremera ivyamubayeko, aravyemera. Mwe dufashe cyane. Mugabo ndiyumvira umuntu nk'uyu afise ivy'Imana yamukoreye bingana ukuraho bigenda gute? Ingene Satani adutwaza kayombe kere buhoro akatuzanira abagenzi badutwara buhoro tukaruhira kugwa mu vyaha by'ubusambanyi, tukamara amazi Imana, tukakora ibidahesha Imana icubahiro. Twarabaye abantu barurangiranwa, abantu bahanuye benshi, abantu bazanye abandi kugakiza buhoro tukisanga turi ko turamenja imbere y'Imana. Dufashe cyane. Ndagomba dusenga Imana. Ijambo riri umutima wanje umuntu wese yubare ntago. Satani agenda arondera icarosa, kandi nta wundi muntu arondera. Hoya arazi ahica. Bene data, Satani arazi ahica. Nta muntu nkeneye kuvuga mu izina, ariko ngomba ndababwire ko ntaco Imana itaduhaye. Ico dufise cyose
n'iteka Imana yaduhaye, yaba n'impano dukoresha mu ishengero, bwaba n'ubutunzi dufise, ivyo vyose ni ivy'Imana yaduhaye, n'ubuntu bwayo, ntaco twavukanye, kandi nta nico tuzokura ngaha mw'isi. Ivyo vyose Imana irabiduha. Imana iraduhaye amashuri, Imana iraduhaye kubaka amazu, Imana iraduhaye ibikorwa vy'Imana turiko turabikora, Imana iraduhaye kandi turasubiza amaso inyuma tukabona ivy'Imana yadukoreye, ariko turiko turatwagwa akayombekere, turiko turabivamwo buhoro buhoro. Inzara n'inyota vyo kugororoka biko birava mu ishengero, muri bene data. Yemwe bantu b'Imana, uyu ni umwanya mwiza kugira ngo turabe imitima yacu. Teme, garuka ku Mana, garuka ku Mana, garuka kuri Yesu. Yarakugiriye neza kandi akeneye kugaruka. Namba hari ivyo wagendeyemwo, uyu ni umwanya wawe mwiza.